hariho iciza rero twarose ubwa mbere kuronka amahoro mu gihugu ngo nturekure iciza wafashe aya mahoro ntimugire ngo yamyuka muri iki gihugu cyacu nimwabaza nta myaka 10 yigera ihera tutagiye mu magume none ubu nimuraba imyaka tumaze turi mu mahoro mu mutekano hariho abakunda kwanjanja rero iyo barose ibyiza. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yaratanguje urugendo bise inkebuzo, urugendo rwo gusanga ku kivi ugwaruka ruri mu buruhuko eka ndetse no kwifadikanya n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi mu mihingo itandukanye igize igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abagize leta y'u Burundi bagiye kumara iminsi bari mu buruhuko. Mwiyo ntumbero nyene kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 mu Kakaro mwaka 2024 muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke nyene icubahiro Evariste NDAYISHIMIYE mu ijambo giwe ryo gutanguza icese ubwo rugendo rwitiriwe inkebuzo yarakeje ugwaruka kuko gwihaye intumbero yo guteza imbere igihugu muri ibi bihe vy'akaruhuko. Yongera basaba gukundana kuko ari vyo bizotuma Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yabo. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yarifadikanije n'ugwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko n'abene gihugu mu bikorwa vyo guca imikobeko ku mutumba wa Muyange, aho yaboneyeho akaryo ko kugendera ikibanza kiriko kirubakwamwo ikigo Sunguranet cyo kugwiza ubworozi bw'inkwavu, aho biteze kuzogwiza inkwavu zigera ku 48 buri mwaka. Ico kigo kikaba cashinzwe n'ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye zigize Burundi. Muyo ntara nyene ya Cibitoke umugenzi w'ugwaruka Evariste NDAYISHIMIYE yaragendeye kandi umwigeme Divine Irambona wo muri komine Rugombo yirangurira umugambi wo guhingura utumwanya tubora akoresheje ibitumbatumba vy'ibitoke. Ugo rugendo rukaba rwaciye rubandaniriza mu ntara ya Bubanza, aho umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yagendeye ishirahamwe BM's Chok ryo muri komine Gihanga rihingura ingwa zo kwandikisha. Iryo shirahamwe rikaba ryashinzwe n'ugwaruka rufashwe mu mugongo n'ikigo Payeje. Ugo rugendo rw'umukuru w'igihugu rwitiriwe inkebuzo ruriko rurangurwa ku civugo gwaruka kerebuka dukore dushikane Uburundi kumbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060.